Kuri iri genekerezo rya kabiri Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, ikigo kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa mu Burundi caramutse gitunganya ikiganiro kugira ngo kimenyeshe abarundi aho ibikorwa vy'isizeni y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ishira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu bigeze, ndetse hamwe n'ihemba ry'abarimyi. Muri iyi sizeni y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira wa bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, ikawa ihishiye yegeranijwe ku matonorero yose y'ikawa ingana amatoni ibihumbi 81 n'amajana 470 n'ibiro amajana 7. Hakaba hari hitezwe kuboneka umwimbu ungana n'ibiro n'amatoni 115. Ni ukuvuga habonetse umwimbu ungana ibice 70 n'ibice 4. Umwimbu wari witezwe ntiwashoboye kuboneka kubera ikena y'imvura yibonekeje kuva mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Hanyuma umwimbu w'ikawa ishoka hanze witezwe ungana amatoni ibihumbi 12 n'amajana 637 n'ibiro amajana 634. Aho ni mu gihe ryakawa abenegihugu begeranya ritarimwo. Ku matonorero ya Odeka umwimbu w'ikawa uhishiye wabonetse ungana n'amatoni ibihumbi 24 n'amajana 222 n'ibiro amajana 769. Muri ayo harimo amatoni ibihumbi 20 n'amajana 898 n'ibiro amajana 449 y'ikawa nziza twita mu kinofunofu Serize A, hamwe n'amatoni ibihumbi 3 n'amajana 324 y'ikawa y'ibisorwa bita Serize B. Umwimbu w'ikawa ushoka hanze witezwe muri Odeka ukaba ungana amatoni ibihumbi 3 n'amajana 778 hamwe n'ibiro amajana 854. Ni ukuvuga ibice 30% by'umwimbu w'igihugu. Aho umwimbu w'ikawa y'ibisobwa batonorera muhira urimwo. Kubijanye n'ihemba ry'abarimyi b'ikawa, leta y'u Burundi yaradugije igiciro kikaba cavuye ku mafaranga ibihumbi amajana igihumbi n'amajana 280 kikaba gishitse kuri uyu mwaka ku gihumbi n'amajana 380 kw'ikawa ryiza, hamwe n'amafaranga amajana 568 igihumbi n'amajana 280 ku mwaka uheze, hamwe n'ibi n'amafaranga amajana 690 ku kiro kw'ikawa ry'ibisobwa. Ihemba ry'abarimyi ririko riraba haba ku matonorero ya Odeka canke ayabigenga. Ku matonorero ya Odeka ihemba rya mbere ryararangiye, kiretse ku matonorero amwamwe yo mu ntara za Makamba na Kayanza na Kirimiro. Abarimyi bashoye ikawa irenza imiliyoni 3 basabwa kurindira gato kugira ngo amatohoza ariko arakogwa yerekana ko hari abikitse mu kiza bakashiraho ubusumwa butandukanye mu kwiba abenegihugu. Aho twotanga akarorero nko mu ntara ya Cibitoki, amafaranga angana imiliyoni 28
n'ibihumbi amajana ane na 58 hamwe n'amahera amajana 910 yari yanditse ku bantu batandatu gusa, kandi ayo mahera yari agenewe abarimyi amajana 818. Mu ntara ya Ngozi kandi karorero dushobora gutanga, amafaranga angana imiliyoni amajana 730 n'amajana 920 hamwe n'amahera amajana 725 bazanye impapuro zo guhemera ko igice ca mbere yari yanditswe ku bantu 27 gusa, ariko mu by'ukuri yaragenewe abarimyi 2918. Murumva ko hari abikitse mu kiza mu kunyotora no kunyanyasa abene gihugu mu kabanyaga utwabo. Ikigo Odeka kiramenyesheje abarimyi bose batarahembwa kubera barenza amahera imiliyoni 3 ko bokwihangana kugira ngo ikigo kibarenganure kibashire mu vyabo. Aka kaja ko kubaka ivyabo gakugweho burundu mu myaka mikeya. Amafaranga yagenewe igikorwa co guhemba abarimyi arahari, kandi ihemba ririko riraba. Tukaba dusabye abarimyi batararonswa ku gahembo kabo ko bokwihangana mu by'ukuri gato, kuko leta irazi neza ko turi mu bihe byo kwitegurira amashuri no kugura umwavu w'agatasi. Odeka nayo iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo abarimyi bikawa bibwe biciye mu bibanza by'iyegenerarizo bitemewe canke mu migwazo bashobore gutunganirizwa neza. Dusabye abakorera mu gisata c'ikawa na cane abegeranije umwimbu w'ikawa ko bokora ibishoboka byose kugira abarimyi batararonka agahembo kabo bashobore kukaronka vuba, twibutsa yuko abo bose batubahirije amategeko agenga iyi sizeni ko bazobihanirwa hisunzwe amategeko. Igikorwa co gutwara ikawa yumye mu mazu y'amakoborero kiriko kirakogwa. Muri Odeka ikawa yumye imaze gushikanwa mu ikoborero ryayo riri mu Ngagara, ikaba ingana n'amatoni 2653 ku matoni ashika hafi 4000 yitezwe. Amatoni angana 1060 akaba amaze gukobogwa, hakaba havuyemwo amatoni angana amajana 850 n'ibiro amajana 980 y'ikawa ishoka hanze. Kubijanywe n'igikorwa cyo gukobora ikawa haba muri Odeka canke mu bigenga, turafise intambamyi ikomeye y'ikena ry'igitoro kugira ngo ikawa ishobore gushikanwa mu makoborero. Ikawa imaze kudandazwa gushika igenekerezo rya 22 Nyandagaro 2024 ingana n'amatoni amajana 910 n'ibiro amajana 467. Muri ayo ayashika amatoni majana 715 n'ibiro majana 440 ni ikawa za Odeka. Itoni nazo zingana 195 n'ibiro 27 ni ikawa za bigenga. Amafaranga yavuye muri izo kawa zimaze kugurishwa angana n'amadolari y'abanyamerika imiliyoni 4 ibihumbi amajana 280 n'amajana 778. Ni ukuvuga imiliyoni 3 n'ibihumbi amajana 459 n'amafaranga amajana 678 n'ibice 65 by'amadolari. Ayo akaba yavuye mu ikawa rya Odeka hamwe n'ibihumbi amajana 821
hamwe n'amahera 95 n'ibice 33 by'amafaranga y'ikawa y'abigenga. Naho ibikorwa vy'isizeni biriko bigenda neza, haribonekeza ubusuma bw'ikawa biciye mu kinywabi ikajanwa mu bihugu ruhana imbibe kubera urunani rugizwe na Odeka, umugwi wo mu biro by'umukuru w'igihugu ujejwe gukurikirana igisata c'ikawa n'icayi, ndetse n'abajejwe intwaro n'umutekano hamwe n'abene gihugu b'umutima muri rusangi. Harashoboye gufatwa amatoni ashika 49 n'ibiro 318 zimaze gushikanwa mu bubiko bwa Odeka. Hirya no hino tukabandanya twumva n'izindi ziko zirafatwa, turindiriye kuza kwegeraniriza mu ikoborero, aho twovuga nko mu ntara ya Gitega ibiro 240, tukavuga mu ntara ya Muramvya ibiro itoni imwe n'ibiro 900, tukavuga mu ntara ya Karusi hafi amatoni 30. Izo zikaba zitarashikanwa muri Odeka. Izimaze gushikanwa nayo akaba ari intara ya Kirundo amatoni 10 n'ibiro 420, mu ntara ya Rumonge amatoni 17 n'ibiro 410, mu ntara ya Makamba amatoni 5 n'ibiro 810, mu ntara ya Kayanza itoni imwe n'ibiro 330, mu ntara ya Ngozi amatoni 2 n'ibiro 766. Tuboneyeho akaryo ko gushimira cyane abo bose bakoze ibishoboka kugira umwimbu w'igihugu ushobore kugarurwa utararenga imbibe. Twongera tugabisha umuntu wese canke ishirahamwe ryoba rifise uruhara muri iryo nyuruzwa ry'ikawa ko bazofatirwa ingingo zikomeye. Imbere yo gusozera, twashaka guhamagarira abo bose bakorera mu gisata c'ikawa, umwe wese mu bimwerekeye, ko botangura ndetse kwitegurira isizeni y'umwaka w'ibihumbi 2025 ushira umwaka w'ibihumbi 2026, tubibutsa yuko ishirahamwe bizogaragara ko yigenjeje nabi litazokwemerwa gusubira gukorera mu gisata c'ikawa. Dusabye kandi abenegihugu bose muri rusange, abajeje intwaro, abajejwe umutekano hamwe n'amajejwe ubutungane ko bobandanya tugizwe urunani mu kubandanya tugwanya inyuruzwa ry'ikawa, na cane cane muri iki gihe ikawa ririko rivanwa mu matonorero rijana mu makoborero. Tworangiza dushimira abo bose ariko tunabagabisha abatubahiriza amategeko mu gisata c'ikawa. Murakoze.